Hello bakunzi ba Windows TV, ndabaramukije ndabipfuriza umunsi mwiza, na cyane bo muri kumakurikira ikiganiro Tahura Internet n'ivyayo. Uherutse twarize ngo ni gute dukira email, turakira email. Ubukurikira ngo ni gute dushobora kugurura chaîne YouTube. Nnoza ko abakurikiranye mwarashe kugura chaîne YouTube. Unaho tugomba turaba kuri ya chaîne nyene twakiriye imwe nshasha, ngo mbega ni gute kurya chaîne dushobora kugira dushobora guparametra cyangwa gusettinga, kuko nyamba twarahejeje hari ibindi bisabwa ibintu by'amaparametrage, ukuntu ushobora kuyiparametra kugira ngo uheze utangure kuyikorerako. No kuvuga rero nagomba ngusaba ukaba ufise application yitwa YouTube Studio, ubanze uyifute muri telefone yikuremwo kugira ngo dutangurane n'izi parametre. No kuvuga ngo kugira tuje muri parametre tuje muri Google canke se muri Chrome, ndi Chrome hiri nawe uyifise ahandi niyi, hanyuma tuyisonde ko tuyugurure, duce tuja ngaha muri recherche ya Chrome twandike ngo muri recherche ya Chrome ariho ngaha twandike ngo youtube.com/studio, youtube.com/studio. hama duce tugira recherche dukoresheje iki ya account imwe shasha imwe duheruka gucreya atana kimwe turayikorerako. No kuvuga ngiyi yaje ngaha hejuru, sinzi ko muri kubibona, ngiyi ya konti imwe duheruka gucreya shasha. Nabo nyamba waruguruye waradukurikanye warashoboye kugura chaîne YouTube, nawe shikira ku iyo page yawe. No kuvuga ngo uyishikiyeko ikintu gica gikurikira uca ugenda ukagira duca tuduga ngaha hejuru, hari utuburungu dutatu kugira ngo telefone yawe uyikoreshe nk'imashini, uyikoreshe nka laptop canke nka computer. Mu kuba tuhavyonze duca tumanuka inepo imwe, nibaza ko usanga hemeje gutya, usanga hameze gutya, duca tumanuka niho ngaha tugaca dushirako kajya ka V kugira ngo duhindure ekra yacu nk'imashini. Ngibi no kuvuga murabona ko ya ekra yacu ica ihinduka. Duce tuduga rero dufyonde kuri ya konte yacu, ya profile ya konte yacu twakreya. No kuvuga uyisonze ko duce tumanuka, sinzi ko muhabona neza, hano handitse ngo YouTube Studio ngaha. Aho handitse YouTube Studio ni kuvuga ngo tuhakande. Nagonda kubwire ngo mu gihe usanze atari udashikira ku iyo konte shasha, ushikira ku konte yindi, ucuduga ngaha handitse ngo changer de compte ngaha, ucufyonda aho nyene hamwe ugacuhitamo iyo konte yawe ugomba gushanja. Ariko twebwe konte yacu iri kuko ariyo dushikiyeko, aho ni mu gihe ufise amakonte menshi. Reka duce dufyonda handitse ngo YouTube Studio. No kuvuga tuhafyonze duca dutegereza ngiyi itablo duca dushikiramwo, voilà, ngiyi itablo duca dushikiramwo. Murabona ibintu batwandikiye hejuru, murabibona ngo votre compte est davantage susceptible d'être piraté car vous n'avez pas activé la validation en 2 étapes. Activez la de maintenant pour plus de sécurité. Kubera iki? No kuvuga iyi page nta sécurité nimwe ifise, nta parametrage nimwe ifise, kuko nonwa canke kwibwa ni ibintu biba byoroshe. No kuvuga dushitse ngaha kuri page, reka dutangure parametrage zimwe kuko zose ntitwozigira ko ni nyinshi, tuzogenda dukurikiza duhere kuza mbere hanyuma tugende dukurikiza n'izindi. No kuvuga duca tugenda hehe, duca tuja kuri aka kantu, kuri aka kantu
akumega n'agakaramu, ni ukuvuga tugaca tugafyondamwo, ugafyonze mugategereza. Ni ukuvuga ngaha rero haba hageze ko ushiramwo irya mbere murabona ngo image de la bannière, bisigura ngo ya foto de profile ariyo twita bana, ni ukuvuga haba hageze kuyishiramo ngaha. Ni ukuvuga bakwereka ukuntu iboneka ku mashini, ukuntu iboneka ku tablette cyangwa ukuntu iboneka iri muri telefone. Ni ukuvuga ngo iyi bana ushobora kuba uyifise cyangwa utayifise. Ku video ikurikira nzobereka ukuntu dukora bana, YouTube bana ukuntu bayikora kuko ifise amadimension, ariko nk'akarorero icura je ndayifise. Ucuja ngaha kuri importer, ugiye kuri importer ugategereza, ni ukuvuga urabona ko ikikujana hehe mu ma image aba ari muri telefone yawe, ugaca urondera ya bana yawe. Nk'akarorero reka nshireho iyi nemeze iyi, ni ukuvuga mpejeje kuyemeza ndayishize kuri iyo vi ca nduga ino hejuru handitse ngo done canke fait, ugaca uhakanda. Ni ukuvuga ngo baca bakwereka ya image ukuntu izoboneka hehe muri ya channel yawe ya YouTube. Ni ukuvuga ngo uca uja ngaha ugakanda handitse OK ngaha, maze kuhafyonda uca urindira gatoyi image ikagirane kugira ngo ibe downloaded. Ngira mwabonye ko image yacu yamaze kugirane, yamaze kujayo, yerekanye ukuntu igaragara muri telefone, ukuntu igaragara muri tablette n'ukuntu igaragara mu mashini. Ni ukuvuga ngo aho parametrage ya mbere ni ya photo de couverture ariyo bana. Iyi bana rero tuzoyivuga ko byinshi, tuzogenda tuyivuga ko byinshi. Igikurikira ngira murabona photo de profile yoyo ko twayishize ku bwa mbere, iyo yisanzwe iriko mu gihe ushobora kuyihindura, urashobora kuyihindura ngaha canke ukayikuramo. Yaba niyo foto niyo duhejeje kugira iyo bana canke photo de couverture, ufise uburenganzira bwo kuyihindura canke ukayisiprima ukayikurako bikaguma nk'uko byari bimeze. So ubukurikira ngira murabona tugize zoom ngira murabona ahantu handitse ngo no. Ni ukuvuga no y'iki? No ya chaîne yawe. Ni ukuvuga kubera twahise Joseph tukiyikreya, nawe ushobora kuyita irindi zina. Ngira niyoza ko haboneka, nduze ngaha ariho haha, mu gihe ushaka kuyihindura uraklikamwo ugahindura izina, ukandika izina ushatse. Nk'akarorero ushobora kuyita Nyambaye television akarorero, canke ukagira izina ryose ushatse. Mugabo kubera twe ari ryo nashatse, reka ngumize iri nyene. Uzoshiraho iry'iwawe bivanye n'iki na shwa ry'iwawe. Haca haza haca hakurikira ya identifier. Ngiyi imwe nibaza ko mwibuka igihe twakora ya identifier tugenda duhindagura bayitwankira, niyo igarutse ngaha. Aha ni ukuvuga ngo kubera ko hariya twayikre tukabonera yemeye, nta kamaro ko girane ko gusubira kuyikomakoma ngo turiko turagira turiko turayihindura. Reka tuyigumize uko nyene, duce tumanuka hepfo gatoyi aha handitse ngo description. Ni ukuvuga iyi description ni ya description idekriva ya chaîne yawe, ivyo iri kiragirane, ivyo biri kirakora. Ni ukuvuga ngaho ushobora kuyihindura cyangwa ukayigumiza uko nyene, bivana n'amahitamo yawe. Iyindi parametrage ikurikira ni parametrage ya murabona ko iyi ari yariye ya chaîne yawe. Ubukurikira baca bakubwira ngo lié partager des liens externes avec vos spectateurs. Niho ngaha ngaha ngo partager des liens avec vos spectateurs. Ni ukuvuga ngaha ni muri cya gihe ufise konte Facebook, ni muri cya gihe ufise WhatsApp, ni muri cya gihe ufise TikTok, ni muri cya gihe ufise Instagram. Mwico gihe niho cugirane ucugenda ngaha hepfo, murabona ko banditse ngo ama adresse y'email ushobora kugirane ubugomba kwajutako.
ni ukuvuga urandika nyamba ufise Facebook, ufise Instagram, ufise nde, murabona ngaha ko handitse ngo ajouter un lien ngaha. Ni ukuvuga ngaha ugomba kugira ugomba kwandikaho yariye ya Facebook yawe, yariye ya Instagram yawe, yariye ya TikTok yawe, ucumanuka ugaca ubyandika ngaha voilà. Ngaha muri espace yini ho cyubyandika. Ni ukuvuga mw'ico gihe umaze kuklikamwo nako baca baguha intuze ingene ushobora kwandika par exemple nk'iyi dufate ko ari lien, ushobora kwandika iyo lien yawe ari Facebook, ari Instagram, ari TikTok. Mugabo urabona ngaha hejuru batwandikiye ngo veuillez saisir ngaha, kubera ibintu twifonde atantuze bigira ngo veuillez saisir une adresse email valide. Ni ukuvuga ukuntu bigenza ngaha, ugenda muri ya Facebook yawe, ukaja muri ya WhatsApp yawe, cyangwa ukaja muri ya Instagram yawe, ikintu ukora ikintu ukora ugaca ugenda muri Facebook cyangwa Instagram, hari hano uca kugira uronderiye yayo, nimba bikenera iyo video bibakorera ukuntu uronderiye ya page yawe cyangwa Facebook, TikTok, Instagram n'izindi, ugaca ugira copie, hanyuma ugaca uzana ngaha muri iki kibanza nyene, ugaca ugira kole. Iki kibanza yona ko ari nzeye yo kwandika, ugaca ugira kore, hanyuma ukaba uragizene, ukaba urahejeje. Yes, ni ukuvuga izo parametrage za mbere tuba tugizene, tuba tuzihejeje. Ni ukuvuga ngo kugira ngo tugende intambwe ku yindi, tugende kuri kimwe, nibaza ko tubanza tukagereza ngaha, ukabanza ukamenya ukuntu ushirako bana, ukamenya ukuntu ushirako description, ukuntu uhindura amazina, byose ni kuvuga ubihejeje. Umaze kubiheza, hari parametre tutuca dukurikiza, ariyo iyi ngiyi ino, ariyo tutuca dukurikiza yo ngaha, kugira ngo tubandanye izi parametrage dukurikira. Nibaza yuko ariyo tutuca turangiriza kugira ngo uce utangura gucreya kugira ama content yawe kuri chaîne yawe ya YouTube. Reka mbona umenga tubanza tukageza aha, ariko rero nagomba ndagusabe ngo ugire abone ku chaîne YouTube, ugire subscribe kugira ngo ntagire iyi video nimwe zo gucika, kuko nyamba dukoze iyi ushaka kutagira abone cyangwa subscribe, iyi video bikurikira igacigucika. So ndagushimiye rero babanye nanje, babanye na Windows TV. Imana ibahezagire, mubandanye mukurikira ibiganiro byacu, mugire umunsi mwiza, murakoze.